Nous pouvons turashobora être reconnaissants à Dieu pour tout ce turashima imana ku qu'il bintu byose a fait yakoze par grâce. kubw'ubuntu. Il n'y a guère d'années sur nta myaka yoba laquelle je yarabayeho porte un regard aussi reconnaissant nk'uko noraba que sur hama nkagira celle qui amashimwe vient de nk'iyi ihejeje kurengana. Dieu n'a pas seulement Imana ouvert ntiyuguruye le gusa cœur, imiryango n'imitima, il a véritablement mu by'ukuri accordé yaratanze une victoire intsinzi triomphale ikomeye cyane kubwo ukuri mu isi yose. ce que nous ne pouvons ibyo atteindre par la tutashobora littérature abo allemande, tutashobora française ou gushikira italienne, kubwo ibyandiko byo mu kidage mu gifaransa cyangwa mu gitaliyano, en anglais, turabashikira mu qui est congereza après tout la langue kuko nibwo mondiale rurimi et qui rw'isi yose, nous permet d'atteindre nibwo rudushoboza réellement le by'ukuri gushikira isi yose. entier. Je pense ndiyumvira yuko maintenant ubu exactement hariho neza neza 134 ibihugu 134 que nous pouvons ibyo servir dushobora gukorera avec l'aide hamwe n'ubufasha bw'Imana, et c'est tout de même kandi ibyo navyo beaucoup. ni byinshi. Nous en sommes très reconnaissants à tubifitiye Dieu en amashimwe particulier cyane parce ku que Mana, na cyane cyane la kubwo littérature ibyandikwa bimenyesha religieuse peut désormais être envoyée dans les pays islamiques, non seulement ubutumwa dans bwiza les bushobora pays bushobora du bloc de kurungika l'Est, mais aussi bishobora kurungikwa mu directement bihugu dans les pays by'abayisilamu islamiques. atari gusa mu burasirazuba ariko mbere mu bihugu by'abayisilamu hariho ibihugu bishika 40 ku isi aho isilamu ariyo iganza. Ni byiza cyane rero kubona yuko Les changements impinduka za politiques nous sont politike également nazo favorables, ziduha amahirwe, que nous pouvons tukaba dushobora porter, transmettre gutwara le message ijambo divin. tugakwiragiza ubutumwa bwiza bw'Imana. Nous croyons turizera que yuko tout cela est ibyo byose une providence ni divine, précisément parce que ibyo nous sommes twahawe arrivés n'Imana dans les derniers kuko twarashitse jours mu minsi ya nyuma et que nous vivons dans kandi tubayeho la fin des temps, mu mpera z'ibihe. Nicyo gituma Imana igaba à ce que non kugira seulement ngo un évangile, ntibibe gusa ubutumwa bwiza l'évangile ariko bube de ubutumwa Jésus bwiza bwa Yesu Kristo tel qu'il a été nk'uko prêché bwavuzwe au commencement, ku ntango, puisse également bishobore kandi être prêché kuba ariko maintenant buvugwa à la fin. ku mpera. C'est une grande grâce. ni ubuntu buhambaye, ntidufise gusa ubutumwa ariko by'ukuri dufise ubutumwa bwiza bw'Imana bushiramwo ibintu byose mu bijyanye n'umugambi w'agakiza w'Imana yacu kandi bushobora kuvugwa mu butumwa bwiza. Nous savons que turazi yuko Dieu Imana a envoyé des hommes yararungitse à toutes les abantu époques. mu bihe byose Lorsque quelque chose igihe de ikintu particulier kidasanzwe devait se produire cyategezwa gukoreka sur terre, nous ku y isi. reviendrons turaza brièvement kubigarukako aujourd'hui. mu buryo Nous voulons bugira simplement accepter les choses telles qu'elles viennent. burebure. turagomba kwakira ibintu mu buryo bworoshye uko bije, si ubutumwa bwiza butumbereye ariko ni ukuraba muri rusange igikorwa cy'Imana ku isi. Il a toujours eu des hommes iminsi yose hamwe hariho abagabo qui étaient présents baba bahari et qui pouvaient bashobora témoigner gushinga intahe de ce qu'il a kw'ibyo fait yakoze sur terre. ku isi. De nos jours, no mu minsi yacu c'est à nous que revient ce rôle. icyo Ce qui est gikorwa bon ubu rero ni icy'iwacu. icyiza ni uko dushobora dans les Saintes Écritures et savoir kubigaranzura mu byanditswe byera que tukamenya yuko bimeze gutyo, que nous ne croyons pas ko seulement, mais que tutizera nous croyons gusa comme ariko dit twizera l'Écriture. nk'uko ibyanditswe byera bivuga. turashobora kwizera neza neza ijambo ryose na cyane cyane amasezerano Qui se rapporte à notre époque. yisunga igihe cyacu kandi asohoza muri ino minsi. Si nous pouvons jeter un bref regard sur la
dutereje amaso mu kuraba ibijyanye na politiki mu isi yose turabona ko aho naho nyine ibintu byose biriko birafata imero y'ibihe bya nyuma. turabibona mu buryo budasanzwe mu bwoko bw'abisirayeli, kandi nk'abizera natwe by'ukuri tugize itandukaniro kuri ibyo. turizera yuko Isirayeli ari ubwoko bwatoranijwe n'Imana. turizera yuko Imana yashizeho n'imipaka y'igihugu cya Isirayeli, nk'uko twabibonye mu kanya gaheze, uko guhindura icyumviro byabaye muri leta y'abanyamerika. umunsi umwe baravuze ngo uwo mugabo nta bubasha afise bwo kwinjira mu gihugu. iminsi 4 inyuma bari bamaze kwicara ku meza yo kuganira i Tunisi hamwe n'intumwa. abantu byarabagoye gutahura ibyo bose mu kanya gato. isi yose bari bamaze kugenda i Geneve, ibintu byose byari bimaze kuba byiteguye. urashobora kuba mutiteguye kubyemera, ndashobora kubabwira yuko ufise ubumwe budasanzwe n'isi yose ni Vatikano. nta wundi muntu n'umwe yari gushobora kugobera, nta n'umwe yari gushobora gukora ibyabaye mu minsi mikeya. nk'uko mwabibonye byose mwese mukabyumva, Arafate yari yagiye ku mugenzi wiwe bafatanije i Vatikano, ajana nawe imbere y'ibimenyeshamakuru. hariho abantu batazi umugambi w'Imana, bakiyunga bose niyo ari bijanye no kurwanya Isirayeli. ubushize narumvise mwene data w'umunyamerika avuga yuko leta zumwe za Amerika zizoshigikira Isirayeli. ibyo nabyo byarahindutse, ndashobora kubibasomera mu ijambo ry'Imana ko ubwoko bwose bwo ku isi buzogwanya Isirayeli. ntimuhagarike umutima, ntitugomba kwinjira mu bya politike hano, no kwifuje gusa kubibasomera. bwa mbere Zakariya igice cya 12 umurongo wa 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. uwo munsi nzohindura Yerusalemu ibuye riremera amahanga yose. abazogikorera bose bazokomereka bibi. Amina. bazokomereka bibi. kandi amahanga yose yo mu isi azokoranywa no kuhagwanya. ubwoko bwose bisobanura amoko yose. akanwa k'umwami karabivuze. usomye hano umuhanuzi Zekariya, umuhanuzi Ezekiyeli, umuhanuzi Yeremiya, ntaco bitwaye wari we. iyo ari ikijanye n'impera z'ibihe ndabasomera uwo Zakariya nyene gice ca 12 umurongo w'9. haranditse hano, kandi kuri uwo munsi. gumya ino mvugo mu ijambo ry'ubuhanuzi, kandi kuri uwo munsi. iyo mvugo iguma igaruka kuri uwo munsi. nzokwitwararika kugeseza amahanga yose. nzokwitwararika kugeseza amahanga yose yaje gutera i Yerusalemu. mwumve
est écrit dans le verset ibyanditswe suivant. ku murongo ukurikira Verset 10. Alors, umurongo wa 10 je kandi répandrai sur nzosuka la ku maison nzu ya dawidi no ku baba i yerusalemu l'esprit impwemu y'ubuntu de grâce n'iyo et gusenga de supplication, de la grâce, afin qu'il regarde kandi bazokwitegereza uwo vers bacumise moi, celui qu'ils ont percé, uwo et bacumise ils pleureront bazomuborogera nk'uworogera umwana wiwe w'ikinege unique. Et ils se lamenteront bamugware amèrement akabonge sur lui, nk'ukagwazwa n'imfura yiwe sur la mort d'un premier-né. Le verset suivant dit, umurongo ukurikira bavuga ngo kuri uwo munsi je voudrais que vous observiez nagomba ko cette mwitegereza expression. ino mvugo Au chapitre 13, mu gice cya 13 umurongo wa mbere kuri uwo munsi une source sera ouverte ab'inzu ya dawidi n'ababa i yerusalemu bazotoborerwa imbizi yo kuboza ibyaha n'ibihumane le péché et pour l'impureté, etc. Et ainsi de suite. Au verset 2, n'ibindi n'ibindi ku murongo wa kabiri kandi kuri uwo munsi dit le Seigneur, nzoherengeteza amazi la même expression. iminsi yose umwami niko avuga ya mvugo nyene kuri uwo munsi nimunyemerere nsome Zakariya 14 umurongo wa mbere Jusqu'au début gushika ku ntango du 4e y'umurongo verset. wa 4. Sachez bien, le jour du umunsi Seigneur uraje umunsi woraho viendra et le butin qui aho bazogabanganira iminyago yawe hagati muri wewe. Umurongo wa kabiri kuko nzoba nkoranije amahanga yose ngo atere i Yerusalemu, la ville sera prise, umugwa uzotsindwa, amazu et les femmes violées. azosahurwa, abagore bafate abagore babenda ku kagobero, igihimba cabo ku mugwa bazojanwa ari inyagano, ariko amasigarira ntazokugwa kuri uwo mugwa. Umurongo wa gatatu mwumve, maze Uhoraho azokwisidukira agwane n'ayo mahanga nk'uko yahora arwana mu ntambara. Umurongo wa kane, kuri uwo munsi azohagarika ibirenge ku musozi Erayoni werekeye Yerusalemu ahahera iburasirazuba. Uko bimaze kuvugwa, uzi neza ijambo ry'ubuhanuzi wasomye akarishira ku mutima azoca abona ku rugero urwahe urushinge rw'isi, isaha y'isi imaze kuba byitera imbere. Mwene data Branham yabivuze avuga ati nimwakenera kumenya isaha iyo ariyo, nimurabe ku isaha yanyu. Nimwamenya mugomba kumenya umunsi uwo ari wo wiyinga uwo turiwe, muca muraba ku kirangamisi. Ariko mugombye kumenya aho ibihe bigeze, muca muraba kuri Isirayeli. Ibyo nibiriko biraba iruhande ya Isirayeli. Sinzi nimba muzi uko kugereranya nibyo mu 1961 igihe mwene data Branham yavuga ku mayinga 70 ya Daniel n'ibindi, yasubiyemwo inshuro nyinshi yuko Isirayeli nico cari kimenyetso kizoshoboza kwerekana urugero ubwo ari bwo ubwo ubuhanuzi bwa Bibiliya ingene bwamaze gutera imbere, no kwifuje kongera ko ikintu kimwe kubimaze kuvugwa kugira ngo ndavyuzuze.
igihe numva havugwa ako gahugu gato ariko Isirayeli, ako ubona bikugoye ku ikarata y'isi yose, ukabona iruhande yako hari isi y'abarabu nini cyane n'abantu bakeyi babo, ugaca bibaza by'ukuri none ako ka Isirayeli gatoyi gafise isi nto cyane yaga byobamarira iki? Aho rero naciye ngira iki cyumviro cyo gusubira gusoma ingene n'ahariho ingene Imana yashinze imbibe z'ubwoko bwa Isirayeli, mbere n'imbibe z'umuryango uwo ari wo wose. Kandi abazi neza ubuhanuzi bwa Bibiliya n'ukungene iyo si yagaburiwe, hari mbere imiryango 2 n'igice yaronse ishamvu hakurya ya Yorodani. Ndemeranya n'Isirayeli yavuze ati ego nimba dutegerezwa kugabura, mutegerezwa kutubisira igice kinini cyane cy'ivyo mufise. Ni neza ni by'ukuri. Aho naciye niyumvira yuko ivyo yaba byofashije norungikiye aba ambasaderi bose bari mu Budagi ukungene imbibe zimeze nk'uko Imana yari yarazishingiye ihanga rya Isirayeli, nkabasaba ngo bubahe ingingo y'Imana. Ku rundi ruhande turazi neza yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya buvuga ko amahanga yose azokoranira kurwanya Yerusalemu kugira ngo ibyanditswe byera bisohoze, mbere n'ibyo tudatahura n'ibyo tudashobora gufata bitegerezwa navyo ubwavyo gusohoza kugira ngo ibyanditswe byera bisohoze. Ariko rero umwami nawe azoca aza mu bintu, azofata ingingo, niwe azomenya impera y'intambara, niwe azogira ijambo rya nyuma, azorungika umuriro uvuye mu ijuru ku bazogwanya bose Isirayeli uriya munsi. Zakariya 12 na Zakariya 3:14. Ibintu umuntu atoshobora kwibaza imbere, biratwugurirwa imbere y'ijambo ry'Imana. Turafite amashimwe kubw'umwami ko tutagize ingendo amezi n'amezi, tutagendeye mu bwato ubwo ari bwo bwose, kandi tutagabye kugira ngo umuyaga ntube mwinshi, ariko twarashoboye kwicara turakora, turatangaza ijambo ry'umwami. Imana kandi yarakoze mu buryo butangaje cyane. Byari bindi ku mutima yuko mu ndimi zose ubwoko bw'Imana bushobore kugaburirwa mu buryo bw'impwemu kandi bumenyeshwe mu buryo bumwe, kugira ngo twese dushobore mu buryo bwo kumenya, mu nyigisho, mu buhanuzi, ijambo ry'ubuhanuzi, twese tugarukanwe ku rugero rumwe rw'impwemu, kugira ngo igihe agace ka nyuma kazotangurira, umwami aronke hose ku isi
igikorwa cy'integuro kizoba cyakoze kugira ngo ashobore guhezagira, ashobore ntidushobore kugira indwara z'ubupfunya, ariko tukure twese mu kwizera umwami ashobore kandi kutuzeza ibikorwa ibyo tuzoshobora gusohoza tugakora kubw'ubwiza bw'izina ryiwe. Amina. Nimunyemerere ubu rero twinjire mu kuraba ijambo ry'Imana mu buryo bwihuse, kuko no munsi turaza gukora ingaburo y'umwami, hanyuma tugire n'ingaburo y'urukundo. Nimunyemerere some imirongo mike muri Bibiliya, hanyuma ndayivuge ko mu buryo buke bugufi. Ndasoma umurongo wa 13 mu gice cya kabiri cya Luka 2:13. Kibereye uno munsi, kibereye ano mahirwe dufise. Luka 2 murongo wa 13 hanyuma murongo wa 20. Uwo mwanya hamwe n'uwo mu marayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana. Murongo wa 14 ziti icubahiro ni kibe ku Mana ahasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu binezererwa. Ubusobanuzi buravuga ngo amahoro mu isi amahoro ku bantu. Munyemere mvuge imirongo 2 kuri kino. Matayo 3, igihe umwami wacu yabatizwa muri Yorodani, ijuru ryarugurutse, Mpwemu aramanuka mu mero y'inuma, hanyuma ijwi riravuga ngo uyu niwe mwana wanje nkunda cyane, akampimbara. Matayo 17. Umwami ari kumwe na Petero, Yohana na Yakobo ku musozi wo guhindurwako. Mose na Eliya barasiruka bavugana n'umwami, baganira n'umwami ku mpera ya Yerusalemu. Hanyuma umwami wacu aca arahinduka imbere y'amaso yabo, impuzu yiwe yera nka shelegi, mu maso hiwe harakaka nk'izuba iyo ryaka umutari. Arahindurwa neza mu bwiza bwiwe imbere y'amaso yabo. Hanyuma ijwi naryo rirumvikana ngo uyu niwe mwana wanje uwo nkunda, akampimbara. Nimumwumve. Hariho abantu ku isi babona Yesu Kristo nk'umwami yahindutse, agendera hagati biterekwa ko indwi by'izahabu, kandi biteguye kumva icyo Mpwemu abwira amashengero. Ni abo nibo bahimbara Imana. Ni gusa muri Kristo niho wewe na jewe niho tuzoronka uguhimbara Imana. Ni gusa mu gihe tuba turi muri we niho uguhimbara Imana kuzoshobora kuba kuri twebwe. Turizera yuko hariho ugutoranwa, kandi mbaye mu gihugu aho bigisha ko hariho ugutoranwa kubiri, ni ukuvuga ukurongora abantu mu gakiza, hakaba no kubarongorera mu guhona.
nta na kimwe ngomba kuri abo abantu bahambaye. Ndashobora kuvuga ikintu kimwe gusa. Usomye Bibiliya witonze ugavye ntuzigera ubona umurongo n'umwe aho ijambo gutoranwa ryanditse mu bijanye no guhona. Igihe cyose ijambo gutoranwa riserutse ni iminsi yose nibijanye n'agakiza no gutoranwa n'agakiza. Muramaze kumva ivyo? Ni musese mu byanditswe. Je ndabibasomera mu Baroma 8. Kumbure ni vyiza kubisoma kuko birahambaye cyane yuko tuvuga gusa ivyo Imana yavuze mu byanditswe mu ijambo ryayo. Abaroma 8 umurongo wa 30. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Amen. Amen. Ubwiza bwo mu ijuru. Abaefeso igice ca mbere, kumbure nagomba gusoma iyi mirongo 2 kugira ngo tumenye kandi mugire amahirwe yo gusubira gusesa ibyanditswe byera Bibiliya. Abaefeso igice ca mbere umurongo wa 5. Il nous a, Ephésiens chapitre 1 verset 5. Kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, nk'uko yabigombye bikayihimbara. Amen. Murongo wa 6. Kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye muwo ikunda. Amen. Muri we niho duhegwa gucungurwa ngo uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Ubu rero ntushobora kuja muri Yesaya 53 nkabasomera uwo murongo wo tuvuga imisi yose, uwo imisi yose kandi two kwisunga. Amaze gutanga ubugingo bwiwe azokwibonera uruvyaro, azobaho umwanya muremure. Yesaya 53 murongo wa 10. Yamaruhoraho yashimye kumujanjago, yaramubabaje azotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi co gukuraho ibyaha, azobona uruvyaro rwiwe, azoramba. Ivyo Uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Frank aravuga ngo bizoshika canke bizosohozwa nariwe, nawe niko usobanura avuze. Yatanze ubugingo bwiwe nk'ikimazi c'ibyaha, ukugomba kw'Imana kwari kuri we imfura, kugira ngo adutangire ikimazi gihimbara Imana, kugira ngo aduhe kubwo ikimazi ciwe cemewe dushobore guhimbara Imana kubw'ubuntu, kugira ngo dushobore kubwiwe we ukugomba kw'Imana kwari kuri we, ukugomba kw'Imana natwe ubwacu duhimbara Imana kubw'ubuntu. Iyo ushigwa neza mu bwina mu mugambi w'agakiza w'Imana yacu, umuntu ararengerwa, akorwako, arakogwako n'Imana. Mana, ese ingene uhambaye, ingene uri uhambaye. Ibyagumye binyegeje abanyabwenge n'abahanga, Imana yabiteguriye abayikunda. Nimunyemerere ngaruke mu buryo buramvuye muri Luka 2
umurongo wa 14 ziti icubahiro n'ikibe ku Mana ahasumba ijuru no mu isi amahoro abe mu binezerererwa. Enoki yari afise intahe ko yari yahimbaye Imana, ko yahimbariye Imana. Natwe dutegerezwa kubona guhimbara Imana, dutegerezwa kuyihimbara, ariko ntituzobishikira ku bwacu, kubwo ubushobozi bwacu canke ububasha bwacu canke ukugomba kwacu. Dutegereza kubaho umunsi umwe aho mu buryo bworoheje ku bwa mpemu tuzoshobora guhindurwa, tugahishurwa ko Imana yaturinze kubw'ubuntu ikadutsindanishiriza byuzuye. Mwene Data Branham avuga ati gutsindanishizwa n'Imana bisobanura yuko ni nk'uko tutigeze dukora ibyo twakoze, bica bitabwa mu kiyaga cyo kwibagirwa. Imana ntisubira no kubyibuka. Mwene Data Branham yakoresheje ishusho y'icyumvire y'ikintu cy'irangi cyaguye nko muri aside. Ati ninde yoshobora kubona n'ikanda gato gusa cy'iryoma birazimangana burundu. Aravuga ati ivyo nivyo byababereye i Golgota, igihe ibyaha byacu byose byagwa mu maraso y'umwagazi. Imana ntisubira kubibona, ntiba bikihari. Twashoboye kuzuzwa n'Imana, naracunguwe, ndashobora kubyihimbarizamwo, ndashobora nakijijwe n'amaraso y'umwagazi umucunguzi. Umwami wacu aravuga acije ku muhanuzi Yesaya ati nimuze tuburane, nimba ibyaha byanyu byo tukura nk'agahama bizokwera nka sheregi, nimba byo tukura tukutuku bizokwera nk'ubwoya bw'intama. Ibyo ntibizokoreka, byaramaze gukoreka, byamaze kubaho. Munyemerere nzane ugusozera ku bwa twebwe twese, uhereye mu cete cy'Abaroma igice cya 4. Singomba kubyugura, murabizi neza, murazi. Reka tubisome hano mu Baroma 4 umurongo w'indwi. Abaroma 4 umurongo w'indwi. Ati hahirwa abahariwe ibigabitanyo byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. 8 hahirwa umuntu uhoraho atazoharura kwicaha. Hariho abantu abo umwami adashobora guharura kw'ibyaha. Igihano cacu caguye kuri we kugira ngo tugire amahoro, kandi mu mishishago yiwe niho dukira. Munyemerere musome Luka 2 murongo wa 20. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ibyo bumvise byose n'ibyo babonye nk'uko babibwiwe. Neza nk'uko abamarayika bari babibabwiye. Icyo cyumviro cyanyuguruye impemu. Basanze byose ibyo bari batangarijwe nk'uko bari babibwiwe. Baragiye barabona, bariyumvira, barahimbaza, hamba baragaruka, basanze byose nk'uko bari babibwiwe. Ndibaza yuko, niyumvira yuko iminsi yose ibyo ni iby'ukuri n'uno munsi. Dusanga ibintu byose nk'uko Imana yabivuze mu ijambo ryayo.
ntitwakurikiye imigani yakozwe n'abana b'abantu, ariko ijambo ry'Imana na mpemu w'Imana aturongora mu kuri kose. Rero ndifuza gusoma muri Luka 2:25. Luka 2:25. natwe twishyiremo muri bino byanditswe. Kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simewoni. Munyemere mpagarare hano. Hariho abagabo n'abagore hano muri Suisse, muri Autriche, mu Faransa, muri Repubulika yo mu Butaliyano. Hariho abagore n'abagabo babayeho mu gihe cyacu nk'uko Simewoni yarabayeho muri kiriya gihe. Bavuga kuri we yari umuntu agororotse, ntiyari indyarya, ariko ntibwari oya, yari ugororotse kandi yubaha Imana. Yari arindiriye uguhumurizwa kwa Isirayeli. Mpemu yera yari kuri we. Natwe ubwacu turarindiriye, turi mu kurindira gukomeye cyane, atari ukuza kwa mbere ariko ukugaruka kwa Yesu Kristo. Hariho abagabo n'abagore babayeho muri kino gihugu no mu bindi bihugu barindiriye uguhumurizwa, barindiriye ukugaruka kwa Yesu Kristo. Kuri bo bafise mpemu yera, niwe yabahishuriye amasezerano acayagira mazima. Ku murongo wa 26 haranditswe ngo yari yabariwe na mpemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo umwami Imana. Hariho abantu hagati yacu, abantu batwaye muri bo ibyizigiro bizima ko tuzobaho, ko tuzobona ukugaruka kwa Yesu Kristo tukiri bazima mu gihe cyacu. Sindabinyegeza, niharura muri bo, niharura muri ba bandi batahuye biciye ku ijambo na mpemu, bamenye biciye ku ijambo na mpemu ko tubayeho ubu ku mpera z'ibihe, ku mpera z'ibihe. Mfise umugabane muri ba bandi abo mpemu yera yahishuriye ijambo ku bwa kino gihe hamwe n'amasezerano yayo yose. Ubu rero ndagenda kure, ndabereke ku murongo wa 27 ibishikira ba bandi bagendana n'Imana ubu, barindiriye amasezerano, barindiriye amasezerano abo by'ukuri mpemu yashoboye guhishura ikintu runaka. Murongo wa 27 ajanwa na mpemu mu rusengero, ababyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ibyagezwe wari uri. 28 aramwakira, aramukikira, ashima Imana avuga ati databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje. Murongo wa 33 kuko amaso yanje abonye agakiza kawe. 31 ako wateguye mu maso y'amoko yose, kuba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe Abisirayeli. Simeo yararindiriye, yaragize ubuzima bw'isezerano abona busohoza. Mwene data mukundwa, mushiki wanje, mugenzi, kumbure turababazwa kuko twokwifuje ko benshi, atari bamwe gusa ariko benshi, bashikira mu kumenya ukuri.
ariko turanezerwa n'ikintu, turanezerwa ko Imana bimeze uko yarunamye iraza aho turi, yabaye inyambabazi cyane kuri twebwe, iduha ukumurikirwa, umuco no guhishurirwa biciye ku ijambo ry'ubuntu bwiwe, kubw'ijambo ry'ubuntu bwiwe, ego ijambo hamwe n'ubuntu. Mu muco wiwe turabona umuco. Iyo tuvuga uno munsi ngo ijambo ryawe niyo tara ry'ibirenge byacu, turaba tuzi icyo tuvuga. Iyo tuvuga ibyo turazi icyo bisobanura, si gusa ibyo gusubiramo ibyanditswe muri Zaburi 119 umurongo w'105, ariko ni umwimenyerezo uwa buri muntu, uwo twagize mu buzima umwe wese. Ijambo ryawe, amina, ni itara ry'ibirenge byacu, nk'uko Petero ashobora kuvuga ati dufise ijambo ryavugishijwe, amina, iryo dufise ryaka nk'itara ryakira ahantu hacuze umwiza. Simewoni yarizera, yari yarakiriye ibyo kubwo guhishurirwa, yari yararongowe na mpwemu, aho ugusohoza kw'isezerano kwashobora gufatwa mu biganza. Mukundwa mwene data na mushiki wanje, by'ukuri abantu bariho muri ino minsi barongowe na mpwemu yera na mpwemu w'Imana, muri ino minsi barongorwa ahantu ijambo ry'Imana, aho amasezerano y'Imana abona ugusohoza, aho ushobora kubona no kugira ubuzima, ibyo ukabifata mu biganza. Benshi kumbure baribajije igihe Yohana yandika mu cete ciwe ngo icareho ku ntango ico amaso yacu yabonye, ico ibiganza byacu byakorakoye, jambo w'ubugingo. Ego ni ibiganza byakorakoye iki? Ibiganza byagize umugabane mu gusohoza kw'ijambo. Icyo bisoba kumbure, reka ntegereje kubasomera kugira mumenye ivyo ko byanditswe gutyo, ariko ndibaza yuko ntibibagora kubyizera. Biri hano muri Yohana wa mbere mu gice ca mbere umurongo wa mbere. Icariho uhereye ubwa mbere na mbere, ico twumvise, ico twabonye n'amaso yacu, ico twitegereje, intoke zacu zikagikorakora, ibyo kuri jambo w'ubugingo. Muramaze kubona ibyo ibiganza byacu byakorakoye, aho Imana ikoze ikintu runaka, kirakoreka, uragikibona, uracumva, uragikorako. Ndiyumvira yuko ushobora kubona vuga nti ubu rero twinjiye mu gace ka nyuma. Murazi neza ko ntari umuhanuzi, sinigeze ndamuba kandi sinzigera kumbure ndamuba, ariko Imana yampaye ikintu runaka, ni ukwinjira n'ubufatane mu ijambo ry'ubuhanuzi. Kandi ndabivuga ufise umutima ufise ushima, ndabivuga kubw'ubwiza bw'Imana. Ni kangahe hogwa ko nkarengerwa igihe mba nicaye ahantu nkagira intambwe 100, nkaba ntashobora kuba nobishyira ku rupapuro cyangwa ngo ndabifate n'ingoga ukungene ndabihabwa na mpwemu, ndabihishuriwe. Wa mpwemu nyene yarari ku bahanuzi no ku mwami wacu no ku ntumwa, kandi no kuri mwene data Branham. Ujya mu mpwemu nyene w'Imana uno munsi ari kuri twebwe, amina.
C'est par ni l'esprit ku bwa mpemu que cela a été révélé à niho simewoni Simeon. yabihishuriwe C'est par le même kandi ni esprit ku bw'uwo mpemu que nyene la parole pour cette époque niho ijambo ry'iki nous gihe a été révélée. twarihishuriwe À toi wewe et à moi. na jewe Et poussé kandi conduit par l'esprit, dusugumwe toi et turongowe moi, we nous na sommes mpemu wowe arrivés nanje là twarashitse où l'on ahantu voit aho la tubona parole ijambo s'accomplir risohoza et les promesses amasezerano devenir acika réalité igifadika sous c'ukuri nos imbere y'amaso yacu Nous l'avons touché. Nous twarabikoze l'avons ko goûté. Nous twarabihonje l'avons vu. twaramubonye Quand Hébreux 6 dit mu baheburayo gatandatu igihe havuga yuko hariho abantu bahonje ijambo ry'imana bahonje ubushobozi bwo mu ijuru n'ibindi abantu nk'abo barahari hano ku isi baheburayo gatandatu turashobora kwiharura muri bo ku bw'ubuntu baheburayo gatandatu umurongo wa kane bagenzi bakunzi hariho imirongo imwe muri bibiliya indi ku mutima cyane nitwararitse no kwifuje gusangira namwe yose irinjira namwe imwe n'iyindi ikaguma izana umuco muri rusange ku buryo biba imbere y'amaso yacu nk'uko igihe kirengana turifuza kubona ingaburo y'umwami no munsi hanyuma turagira isangira ryera gusangira iby'urukundo turaza kugumana hano n'ibyamaze kuvugwa gushika hano dufite ubushizi bw'amanga yuko ibyo twese byadukoze ko twese byatugiye mu mutima kandi ko byabaye kuri twebwe twese ku bwa mpemu yera uguhishurwa kuzima ntihagire umuntu n'umwe akeneye kwigisha cyangwa kwemeza uwundi ariko twese twigishijwe n'imana ko twese turi abantu abo kugomba kw'imana kuriko amahoro ku isi no mu bantu abo ihimbarirwa aho uno munsi turashobora kuvuga n'umutima wacu wose tuti ubwiza ni ubw'imana hejuru y'amajuru kandi amahoro ku isi mu bantu abayihimbara abayinezera inyuma twarumvise hano na hariya amakengeri y'abanyamadini avuga amashugwe yo za noheli n'amabuji barabyakije none imbere hari iki igihe cyose mbonye ikengeri y'abanyamadini imurikirwa ngira agahinda mu mutima no kwifuje yuko umuco w'imana uba imbere ariko atari umuco w'inyuma imana yatanze umuco ngo umurikire abanyamahanga yohana yavuze ati si jewe muco ariko umuco waraje mu isi kugira ngo umurikire umuntu wese kandi nshingira intahe jewe nshobora no gushingira intahe umuco yohana wa mbere 8 umwami wacu aravuga hama ati umurikira ntazoguma mu mwiza ariko azogira umuco w'ubugingo umuco ubeho umuco ubeho ku gihe cy'umugoroba umuco waraserutse mu gihe cy'umugoroba umwiza utwikiriye isi utwikiriye n'amahanga ariko hejuru yawe nanje izuba ryo kugororoka Yesu Kristo umwana w'Imana umwami wacu kandi umucunguzi wacu umuco w'isi kandi niwe muco ukumurikira nanje umuco wawe na jewe agakiza kawe n'akiwanje agakiza kawe n'akiwanje
yabaye byose kuri twebwe. nimunyemerere some mu Itanguriro 14, Itanguriro 14 guhera ku murongo wa 18. Melchisedec, roi de Salem, apporta du pain et du vin de la ville. Melkisedeki azana umukate, yari umuherezi w'Imana isumba byose. 19 ahezagira Aburahamu ati uragahezagirwa uragahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyene ijuru n'isi. Amen. 20 kandi Imana isumba byose iragahezagirwa yagushize abansi mu maboko. nuko Aburahamu amuha ikigira 10 muri byose. mu buryo buciye bugufi, Melkisedeki murazi uwo yari ariwe. nasomye mu minsi iheze mu by'umuteolojiye yanditse ko yashobora kuba ari umwami w'abapagani atazwi. ntabwo yari umwami w'umunyamahanga atazwi, yari umwami w'icubahiro aganza abami, umwami ategeka abandi bantu. ni gute tubimenya? igice c'indwi co mu cete c'Abaheburayo kirabitubwira. Abaheburayo 7, uwo Melkisedeki umwami w'i Saleme, umuherezi w'Imana nyene isumba byose, yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu tabaruka avuye kunesha abami. kandi niwe Aburahamu yagabanirije ikigira 10 muri byose. ijya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka. Amen. kandi ijya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanura ngo umwami w'amahoro. gatatu, nta se nta nyina nta karonda nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana. kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. ingene ari byiza ko ibyanditswe byera biduha inyishu ku bibazo byacu. ntidukeneye kubaza umunyateolojiya ngo Melkisedeki yarinde. hano babitubwira umwami w'amahoro, umwami agororotse. hari umwami umwe gusa w'amahoro, umwami umwe w'ukugororoka, umwami umwe w'ubwiza, ni umwami w'abami bose. kiriya gihe ntiyari yihishuye nk'umwana w'Imana. kiriya gihe yari umwami, yari Yahwe. ntiyari afise se, ntiyari afise nyina, ntiyari bwabyagwe, ntiyari bwavuke. ibyo byose bwari ubuhanuzi gusa. ubuhanuzi uno munsi turaraba inyuma tukabona ibyo byose. ndizera yuko Imana izosubira kumpa amahirwe yo gushobora gufobora neza kano gace, aho abateoloji bose bita ko ari abakristo bose bibayanga barazimiye, ariko tubyerekane dukoresheje ibyanditswe byera ingene Imana yigaragaje no mu ntumbero iyahe yihishuye mu mwana. ni ukuvuga yuko ngo izane ubundi bwoko busha bw'Imana, abahungu n'abakobwa, ibagire abadapfa, ibahindure base nawe, hanyuma bazogumane nawe ibihe bidashira. reka tugaruke rero ubu rero ku by'ingaburo. yazanye umukate n'umuvinyu bagira ingaburo, na Aburahamu yari amaze avuye kunesha abami. ingaburo Yesu rero yavuze kera ati sinzongera gusubira kunywa kuri zino zabibu kiretse aho nzosubira
kuyinywa ukundi gusha mu bwami bwa data. Matayo 26:29. Igihe dukora ingaburo twibuka ku ntsinzi amina y'igorogota, amina, twibuka ku gakiza kubwo kuducungura. tuja twibuka yuko umwami yajanjaguye umutwe w'inzoka, amina, ko yanesheje ikuzimu, ko yanesheje urupfu, akazuka mu ntsinzi ikomeye mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. No munsi turagomba guhimbaza ingaburo y'umwami mu kwizera, mu kwizera yuko intsinzi y'igorogota, mu kwizera igikorwa cyo kuducungura cyasohoje. Yesu yaravuze igihe cyose ngo murya kandi mukanywa bamutangaza urupfu rw'umwami gushikaho azogarukira. Igihe dutangaza urupfu, dutangaza ugucungurwa, dutangaza imbabazi, dutangaza ubutumwa bwiza bwuzuye bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ego, kubw'urupfu rwiwe, kubw'amaraso yiwe yamenetse, twaracunguwe. Ubuzima bw'Imana bwagendagenda mu maraso y'Imana bwagarutse ku ishengero ryacunguwe n'amaraso. Muri Matayo igice cya 26 ku murongo wa 26 haranditswe ngo bariko barajya, Yesu yabira umukate, awushimira Imana, arawumanyura, awuha abigishwa, aravuga ati, akira, nimurye mwese, uyu n'umubiri wanje. 27. Yabira igikombe, agishimira Imana, arakibaha ati, nimukinywere ko mwese. 28. Kuko iki ari amaraso yanje y'isezerano aviriye benshi ngo baharigwe ibyaha, amina. Amen. 29. Ariko ndababwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu ugashitsa kuri wa munsi gushitsa kuri wa munsi nzosangira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa data. Ibyo tunywa ni umuvinyo, ni icyavuye mu nzabibu. Yesu yisunze amaraso yarakigendagenda mu mitsi yiwe, yagira asesekere ku musaraba. Umuvinyu ugereranywa n'amaraso, ariko uva mu nzabibu nk'uko tubisoma hano. Umukate werekana, umukate ugereranywa n'umubiri. Neza neza mwabonye ko handitswe hano ngo bariko barafungura. Umwami yahimbaje Pasika hamwe n'abigishwa, kandi bariko barafata ingaburo ya Pasika. Yafashe umukate atanguza ingaburo y'umwami. Amaze gutanga umukate n'umuvinyu, yashize hasi umutamana wiwe, yakira igikenyezo, awukenyeza, hanyuma ayaboza ibirenge by'abigishwa inyuma y'ingaburo yo gufungura. Inyuma y'ingaburo yose y'umwami natwe turozanya ibirenge. Ikibabaje, ntidushobora kubikora hano kuko ntidufise ibibanza bibereye, ariko kubwo kubivuga mu kuri, ivyo ndagomba kuvuga yuko
mufatanije mu ngaburo y'umwami nk'uko umwami wacu yabikoze. Nimba mufise ugukekeranya, nimusome mwihuse muri Yohana hamwe nanje 13 umurongo wa 4, niko byanditswe. Yohana 13 umurongo wa 4. Ava hasi mu iriro, akura umutamana, yabira icambazo, arakenyera. Murazi mwese umurongo mwoshobora kuwusoma hanyuma haravugwa mu buryo bwiza cyane ku murongo wa 14 na 15. Nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge ndi sobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge. Namwe mutegerezwa kozanya ibirenge. 15. Kuko mbahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe mbagiriye abe ariko namwe mugira. Murashobora kubandanya kandi nimwasoma mu isezerano rya kera muzoca mubona yuko umuherezi mukuru yategezwa kwiyoza ibirenge n'intoke mu mubehe imbere yo gushobora guseruka mu nyonga h'Imana. Kandi murazi imbere yo kwinjira mu nyonga h'Imana, murazi ingene neza bigaragara hano wiyoza ibirenge akoresha intoke, hanyuma ibirenge n'intoke koga mu kanya kamwe. Imana ni Imana yerekana ibintu. Igihe Petero avuga ati mwami ntuzigera unyoza ibirenge, umwami aramwishura ati aho rero nta mugabane uzogira hamwe nanje. Hanyuma Petero aragira ubwoba, aravuga ati mwami oya, atari ibiganza gusa n'ibirenge n'ibindi ariko n'umutwe. Umwami aramubwira ati umutwe ntukeneye koga, uramaze kuba wogejwe kubw'ijambo namaze kubabwira. Yohana 15 umurongo wa 3. Ariko birakwiye ko ibirenge gusa byoga hamwe n'ibiganza kuko nabivuze. Turasaba Imana ngo idufashe, itugirire ubuntu, itwemere uno munsi naho tutaza kugira ibyo hano, ariko turashaka gusa gukora ingaburo y'umwami hamwe n'ukwizera kuzuye mu gikorwa cyakoretse cyo kuducungura cyasohoreje igorogota hamwe n'umwami wacu, umucunguzi wacu. Kiriya gihe, igihe yagenda guhura na Aburahamu, yajyanye umukate n'umuvinyu kugira ngo akorane ingaburo hamwe muri iyo ntsinzi ikomeye cyane. Turafise intsinzi tugomba guhimbaza, intsinzi y'igorogota. Amina. Hamwe n'umwami wacu, umucunguzi wacu, waduhaye intsinzi kubw'ubuntu. Kwizera kwacu niyo ntsinzi, niyo yanesheje isi. Amina. Yohana 1:5 umurongo wa 4. Umugisha w'Imana nyene ububasha bwose ube kuri twebwe, ukubaho kwayo kube kumvikana hagati yacu. Rimwe na rimwe n'abizera nabo bisunga ibigumbagumba, ibyo biyumvamwo, ibyo bacamwo. Mutima mukundwa, ibagira byose ibigumbagumba, ibyo kugushishimurwa, ibyo kwiyumvira, ibyo bucaho. Uno munsi duhimbaze ubu intsinzi y'igorogota hamwe n'umwami, twibuke ku mibabaro yiwe n'urupfu rwiwe,
et proclamons dutangaze ainsi gutyo sa mort urupfu rwiwe et ce qui s'est accompli n'ibyasohoje par sa kubw'urupfu mort, rwiwe, à ni savoir ukuvuga le plein salut, agakiza kuzuye, la rédemption, la grâce, gucungurwa ubuntu, le salut, agakiza, la guérison, gukira indwara, la délivrance. ukubohoka. Notre Bible Bibiliya enseigne yacu le plein salut. yigisha agakiza kuzuye. Aujourd'hui, uno nous munsi ne voulons pas seulement dushaka célébrer gusa le guhimbaza repas du Seigneur et ingabo peut-être même y'umwami hanyuma tubabaye oya mwere data mukundwa mushiki wanje, uno munsi turagomba guhimbaza ingabo y'umwami comme le Seigneur nk'uko umwami wenyine ubwiwe l'a fêté, yayihimbaje, non pas avec tremblement et atari crainte, comme si uguhinda nous étions agashitsi encore n'ubwoba devant nk'uko twaba tukiri imbere ya Golgota, nk'uko Golgota itigeze itareba, nk'uko twari i Getsemani, oya, ariko nk'uko bitegerezwa, kuko twarahuye n'uwazutse, amina, wanesheje de Golgotha. i Golgota. Il dit, Aravuga ati je vis ndiho et vous namwe vivrez muzobaho, aussi. amina. J'étais mort et Narapfuye voici je vis ariko noneho ubu ndiho pour toute éternité ibihe bidashira, et je détiens kandi les mfise clés imfunguruzo de la mort za rupfu, et de l'enfer. za kuzimu. Lorsque Igihe nous uno prenons munsi aujourd'hui le pain dufata et le ku mukate n'umuvinyu, prenons-les avec la tufate conviction, dufise ubushizi bw'amanga avec la foi, no la kwizera conviction dans la no foi, kumenya neza mu jour kwizera où yuko notre Seigneur, umunsi la foi, umwami wacu ku musaraba i Golgota expier tous les péchés, yaratanze impongano y'ibyaha byose, yaharuye amakosa yose, yaranesheje Satani, yaramanutse ikuzimu, vaincu l'enfer yaranesheje kuzimu, et ressuscité le arazuka troisième ku munsi ugira jour. gatatu, amina. Aujourd'hui, no munsi célébrons duhimbaze Seigneur comme un ingaburo repas y'umwami de victoire. nk'ingaburo y'intsinzi, kuko intsinzi yiwe niyo na ntsinzi yacu. Je peux tout par celui Ndashobozwa byose qui me fortifie. numpa inkomezi. Et ça, c'est Christ. Uwo nawe ni Kristo, Il est devenu notre vie. yabaye ubuzima bwacu, Il est notre niwe puissance. bushobozi bwacu. Et il dit, je suis Aravuga ati ni jewe kuzuka et la vie. n'ubugingo, Celui qui croit en moi, unyizera vivra, azobaho même s'il meurt. naho yopfa, amina. Pour sa gloire, Kubwiza nous voulons bwiwe aujourd'hui turagomba uno munsi honorer l'œuvre kubaha igikorwa cyo kuducungura cyakoretse, atari gusa no gutinya no guhinda agashitsi, ariko hamwe n'amashimwe, hamwe no kumenya neza no kwizera. Ni kubwo kwizera niho dushobora kubaha Imana, itugirire ubuntu bwayo ku bw'ivyo. Amen.